Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, ntimuhora n'umukama. Bavukanyi bakunzi b'Imana, no musi Eklezia Katolika y'i Burundi idusaba guhimbaza umunsi mukuru w'abamaratiri b'i Buganda, Karori Ruwanga na bagenzi we bapfiriye Imana. Umunsi mukuru uhambaye cyane kuri twebwe abarundi, kuko twereka yuko no muri bino bihugu vyacu vya Afrika, mbere mu gihugu kibanyi c'Ubuganda, yuko hari abakristu b'intwari bapfiriye ukwemera kwabo. Ivyo bikatwigisha kandi bikatwibutsa ko na twebwe kubw'ibatisimu twahawe, tugakomezwa no muri Mutima Mweranda, duhamagariwe gushingira intahe Yezu Kristo n'inkuru nziza yiwe, gushika naho tumupfira kandi tugapfira n'iyo nkuru nziza. None rero bavukanyi, twibuke yuko mu buzima bwacu bwa misi yose duhamagariwe kuba abantu b'imvuga kuri kandi bagendera mu kuri, kuko ari byo bigaragaza yuko twamenye Kristo kandi twakiriye inkuru nziza yiwe. None rero igihe cyose bitugora tugahemukira Kristo, tugahemukira ukwemera kwacu kubera ugutinya uruhamo, canke kubera uguhahamira amaronko n'ivyubahiro vya hano ku isi, eka kuri aho hose twarenza amabwirizwa y'Imana, nimuze tubanze duce bugufi dusaba umukama ngo atuhagire akabi kacu kose. Ndirega ku Mana rugira vyose no kuri mwebwe bene wacu, kuko nacumuye cyane mu vyiyumviro, mu mvugo no mu ngiro, n'ubwo nategerezwa, niko naracumuye, ncumura mbizi, ncumura n'ibigirankana. Nico gituma nabaza Mariya muhimbazwa yamara umubikira n'abamarayika n'aberanda bose, na mwebwe bene wacu, ngo musabire ku Mukama Imana yacu. Imana mushobora vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu iduha ubuzima budahera. Imani ninazwe mwijuru,
Dusabe. Mukama, ushaka kwa maraso y'abagupfira yohinduka imbuto y'abakristu bashasha, nutugirira impuhwe maze umurima w'ekleziya yawe wavomewe n'amaraso ya Karoli Ruhanga n'abagenzi be, wamutanga ivyimburwa vyinshi biguhimbara, tubigusabishije Yezu Kristu umwana wawe n'umukama wacu, we Mana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Ivyo dusoma mu gitabo ca kabiri c'abapfiriye Isirayeli. Umunsi umwe abavukana indwi bafatirwa rimwe na nyina wabo. Umwami Antiyokiyosi yashaka kubahatira ku nyama z'ingurube itegeko ribuza, abagomorera ko ababakubita inkoni, abarekurira ko n'ibikoko. Umwe muri bo arabaserukira ati, mbe ushaka kutubuza iki? Hakurenga amabwirizwa ya ba data twopfuma dupfa. Uwa kabiri nawe mu gihe yariko aracikana avuga ati, wa Mugesera we, udukuye muri ubu buzima bw'ubu, yamara umwami w'isi azotuzurira ubuzima budahera, kuko dupfiriye amategeko yiwe. Hanyuma y'uwo bafata uwa gatatu bamwica nabi. Buno nyene asokorora ururimi nk'uko babimutegetse, atarika amaboko adatinya, aca avugana ubutwari ati, ijuru niryo ryampaye izi ngingo z'umubiri, mugabo kubera amategeko yaryo ndazirenza amaso, kandi niryo nizigiye ko rizozisubiza. Umwami nawe nyene be n'abagendanyi biwe bagwa mu gahundwe kubera ubutwari bw'uyo musore yaraba nk'ubusa ivyo kubabara. Igihe uno amariye gupfa, bazana uwa kane bamugira nk'uwa mbere. Bugingo ari mu gucikana avuga ati, wopfuma wicwa n'abantu iyo wizigiye ko Imana ari izokuzura, ariko wewe ntuzokwigera ugabana izuka ry'ubuzima budahera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umutima wacu wabapfuye mu vyara, uko inyoni iva mu mutego w'abatetsi. Umutima wacu wabapfuye mu vyara, uko inyoni
igihe abantu baduhagurukira bari kuturya babisi kubera ishavu ryinshi bari badufitiye. Umutima wacu wabavuye mu vyara muw'inyoni iva umutego w'abafisi. Ico gihe amazi aba yaratumize, umuvo uba waradupfukiranije, inzuzi zisenyerana ziba zaraduhitanye. Umutima wacu wabavuye mu vyara muw'inyoni iva umutego w'abafisi. Umutego warashwanyutse, natwe turawuvamwo turarokoka. Ikidutabara kiri mw'izina ry'Umukama, we yaremye ijuru n'isi. Umutima wacu wabavuye mu vyara muw'inyoni iva umutego w'abafisi. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye abaromani. Nshuti zanje, ko Imana isanzwe itugwanira, ninde yotugwanya? Ko itimanya umwana wayo bwite, ariko ko yamuduhebeye twese, ico yitesha noneho kutugabira ibisigaye byose kuri uno mwana ni iki? Ninde azokwagiriza abatowe n'Imana? Mbega Imana si yibagira intungane? Ninde azobacira ubwo gutsindwa? Mbega ni Yesu Kristu, kandi ari we yapfuye agaheza akazuka, akaba kandi ari we yicaye iburyo bw'Imana akatwambariza. Ninde azodukura ku rukundo rwa Kristu? Mbe n'amarushwa canke n'amaganya, n'uruhamo canke n'inzara, n'ukubura ico twambara canke n'amakuba canke n'inkota? Nkako handitswe ngo, twirirwa turicwa bakaduhora, noneho twari tumeze nk'intama z'imbagwa. Ariko muri ivyo byose turatsinda kubera uwadukunze. Egome ndavyemeye ntakekereza, nta rupfu, nta buzima, nta n'abamarayika canke intwaramiheto zo mw'ijuru, nta n'ibiriho canke ibizoza, nta n'ibifise ububasha canke ibiri mu kirere canke ibiri mu kuzimu, nta n'ikiremwa na kimwe kizoshobora kudukura ku rukundo rw'Imana rwamenyeshejwe muri Kristu Yezu umukama wacu. Iryo ni ijambo ry'Imana.
umutima ushima ubworo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Nimuhorane umukama. Ivyo dusoma mu Njiri nyeranda yanditse Matayo. Yezu abonye ishengero rikoranye aduga ku gasozi ngo amare kwicara, abigishwa biwe baramwegera. Araheza atangura kuvuga abigisha muri aya majambo: hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahiriwe abitonda kuko bazotorana isi. Hahiriwe abari mu marira kuko bazohozwa. Hahiriwe abashonje n'abanyotewe ubutungane kuko bazoshira ipfa. Hahiriwe abanyakigongwe kuko nabo bazokigirirwa. Hahiriwe abari n'umutima mwiza kuko bazobona Imana. Hahiriwe abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. Hahiriwe abahamwa bahoga ubutungane kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Muzoba muhiriwe nibabatuka bakabaremera amabi yose ku bwanje. Muranezerwe muhimbagwe kuko impera yanyu izoba nini mu ijuru. Nitwakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Muzoba muhiriwe nibabatuka bakabaremera amabi yose ku bwanje. Muranezerwe muhimbagwe kuko impera yanyu izoba nini mu ijuru. Bavukanye bakunzi b'Imana,
uno munsi Ekleziya y'i Burundi idutegereza guhimbaza umunsi mukuru w'abamaratiri Karori Rwanga na bagenzi we. Umunsi mukuru w'abamaratiri b'i Buganda. Abamaratiri b'i Buganda turiko turahimbaza uno munsi n'abakristu ba mbere b'i Bugande bashikirijwe inkuru nziza n'abapatiri bera. Irabanyengetera gushika naho bemera gupfa kandi bakicwa urupfu rw'abamenja hako bohemukira Kristo n'inkuru nziza yiwe. Aba bakristo bo mu Bugande bapfiriye Imana n'abakatolika 22 n'abo mu ishengero rya Anglikani 23 bose bishwe hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 885 n'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 887 bakicwa bahogwa ukwemera kwabo. Abenshi muri bo bakorera ku kirimba c'umwami Mwanga kubera ko bari batonye ku mwami. Abapfumu be n'abarabu bakora urudandazwa rw'abirabure ngo bahavuye babadodobereza ku mwami ngo bariko bararondera kumutwara ubutegetsi. Uwo mwami amaze kuvyumva yahavuye ashangashigwa acatangura kubatoteza abahora ko ari abakristu. Ngo yaciye atanga itegeko ryo kwica, ahera kuri umwe atanga itegeko ryo kwicisha umuriro Yosefu Mukasa, umukristo yari mu bizigirwa biwe bakomeye. Abandi bakristo bari ku kirimba c'umwami bahavuye babajana ahitwa Indamugongo ngo babaturirireyo. Bamwe babiciye ku rugendo batarashika Indamugongo. Abahashitse nabo bahavuye babatekera mu nkwi baca barabaturira. Ibyo byose bakabigirirwa atakindi bahogwa atari Yezu Kristo n'inkuru nziza yiwe. Nta kindi babahora atari uko banse guhemukira Kristo, atari uko banse guhemukira ukuri, atari uko banse guhemukira ukwemera kwabo. Batubwira ko bariko barasha ngo baguma basenga ca gisabisho ca Dawe wa twese ati Dawe wa twese uri mw'ijuru. Uwanditse ubuzima bwabo atubwira ko batahuye ko bamaze gucikana ngo kuko batari bacumva igisabisho cabo. Murumva rero bavukanye ko bari bafise ukwemera gukomeye, kuko naho bariko barasha, naho bariko baricwa nabi, bagumye bahanze amaso ijuru ati Dawe wa twese uri mw'ijuru, ati izina ryawe nirininahazwe. Murumva igisabisho cari ku rurimi rwabo, murumva igisabisho cari mu mutima wabo, cari igisabisho kininahaza Imana naho bariko baricwa nabi. Murumva rero ko naho babishe nabi bapfanye amahoro n'ugweze mu mitima, kuko bari bizigiye ko Yezu Kristo bakurikiye afise ububasha bwo kubasubiza bazima. Bapfanye rero ubutwari nk'aba banyisirayeli twumvise bapfiriye Imana bahogwa ko banse
kurenga amabwirizwa y'abasekuru. Aba bakristu bo mu Buganda turumva yuko babahoye kuko banse guhemukira Kristo, kuko banse guhemukira ukwemera kwabo. Murumva yuko nabanyene bari bafise ubutwari nk'aba banyisirayeli. Amajambo agaragaza ubutwari bw'aba banyisirayeli nk'uko twavyumvise, ubutwari bw'aba basore n'ayakurikira ati: hakurenga amabwirizwa ya data twotuma dupfa. Hakurenga amabwirizwa ya data twotuma dupfa. Uno munsi twebwe nk'abakristo tuvuga tuti hakurenga amabwirizwa y'Imana tinotuma mpfa. Kandi wumve ku gihe cyose udashoboye kuvugana ubutwara ayo majambo bisigura yuko haragahaze mu kwemera kwawe. Uwundi nawe akavuga ati wa Mugesera we udukuye muri ubu buzima bw'ubu, yamara umwami w'isi azotuzurira ubuzima budahera kuko dupfiriye amategeko yiwe. Bavukanye bakunzi b'Imana, uwupfiriye amabwirizwa y'Imana, uwupfuye ariko ararondera kuninahaza izina ry'Imana, arondera n'urukiza rw'abandi, Imana izomuzurira ubuzima budahera. Uwundi nawe avuga aya majambo ati ijuru niryo ryampaye izi ngingo z'umubiri, mugabo kubera amategeko yaryo ndazirenza amaso, kandi niryo nizigiye ko rizozinsubiza. Bavukanye bakunzi b'Imana, igihe cyose dutinyirira umubiri wacu n'ubuzima bwacu, duhamagariwe kwibuka yuko ubuzima bwacu atahandi buva atari ku Mana. Nicyo gituma icyo cyose cyoza kirondera kutwaka ubuzima bwacu, mugabo turiko turashingira intahe Imana, turiko turashingira intahe Kristo n'inkuru nziza yiwe, duhamagariwe kugira ubutwari tukarinda rugabo vyose, kuko twizigiye kw'iyo Mana yaduhaye ingingo z'umubiri, kw'iyo Mana yari yaraduhaye ubwo buzima ari izobudusubiza ndetse ikaduha ubuzima bwuzuye. Uwa kane nawe yavuze ati wopfuma wicwa n'abantu iyo wizigiye kw'Imana ari izokuzura. Wotuma wicwa n'abantu iyo wizigiye kw'Imana ari izokuzura. Mwibuke ko Yesu atubwira ati nimwoye gutinya abashobora kubicira umubiri, mugabo badashobora kubicira umutima. Tigenda mutinye igicumuro, kuko igicumuro ari ubumara bubi bubajana mu gaheza, bubajana mu muriro udahera. Muratinya igicumuro, nimutinya ababicira umubiri, kuko naratsinze isi. Naratsinze kandi uwo wese azonyemera nzomuzura kandi namuzurire ubuzima budahera. Bavukanye bakunzi b'Imana, wishimiye Kristo ntaba urupfu ntiruba rukimutera ubwoba, kuko azi neza ko Yesu yatsinze urupfu mu kwizura mu bapfuye, kugira ngo uwumwemera wese ntapfe ariko aronke ubuzima budahera. Naho Pawulo mweranda afatira akatubwira ati kw'Imana isanzwe itugwanira, ninde yotugwanya? Tiko turi mu biganza vy'Imana, Imana mushobora vyose atakinanira, ninde yodutera ubwoba? Pawulo mweranda agaca atubwira amajambo agaragaza ukwemera gukomeye ati nta rupfu, nta buzima, nta n'abamarayika canke intwara miheto zo mw'ijuru, nta na kimwe mu biriho n'ibizobaho gishobora kudukura ku rukundo rw'Imana rwamenyeshejwe muri Kristo Yesu umukama wacu. Nguko ukwemera
kubwirizwa kuturanga mu buzima bwacu bwa misi yose. Na Yesu ashimangira iyo nyigisho nyene mu kuduha ibwirizwa rishasha, akatubwira ingendo ibwirizwa kuranga abazoturana ubwami bw'Imana. Mu gihe muri iyi si yacu, mu gihe mu maso y'abishimiriye isi hahiriwe abafise amatungo menshi n'abafise ubukuru bwa hano ku isi, Yesu watwigisha ko hahiriwe abashima ubworo, abitonda, abarira, abaharanira amahoro n'ubutungane. Abahiriwe by'ukuri nabo bose bazi ko ataco bamaze batari mu biganza vy'Imana, nabo bose bazi ko iteka ry'umuntu ritava ku matungo afise canke ku bukuru afise, ariko riva ku bucuti afitaniye n'Imana, afitaniye na Yesu Kristo umwana w'Imana yadupfiriye ku musaraba, akizura mu bapfuye kugira ngo adusubize mu bunwanyi bwa Mana Data. Nico gituma uwo wese ahamwe ahogwa Kristo ahiriwe. Yesu ati muzoba muhiriwe nibabatuka bakabaremera amabi yose ku bwanje, muranezerwe muhimbagwe kuko impera yanyu izoba nini mw'ijuru. Bavukanye bakunzi b'Imana, ariko tumenye ko bagowe abo bose bahemuka kubera gutinya uruhamo, canke kugira ngo baronke ivyubahiro n'amatungo, canke ngo bakomegwe amashi nabi y'isi. Ese abamaratiri b'i Buganda, Karori Ruwanga na bagenzi we botubera mu ngoro kugira ngo twoye guhemukira ukwemera kwacu kubera gutinya uruhamo, kubera gutinya urupfu, ariko twame dushingira intahe Kristo n'inkuru nziza yiwe, kandi twame duharanira amahoro n'ubutungane. Amen. Nimuve hasi tugaragaze ukwemera kwacu. Ngemera Imana imwe rudende, atamushobora byose yaremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka
bene wacu nidushire hamwe twese dutakambira umukama atabaza abantu bose amahoro ku isi kandi azobaronsa ubuhigwe mw'ijuru. Mana nzima uhereje ekleziya yawe aho iri ku isi yose, turagusavye wamuyihunda imihezagiro yawe, wongere uhezagire kandi ukomeze abo wayishinze ngo bakubera bungere, ubahe kwama bayoborwa na mutima wawe mweranda, aba ari we yama bafasha kuragira intama zawe. Twumvire Mukama. Mana muremyi wacu, turaguhereje ibihugu byo ku isi yose, nubironsa amahoro yawe, nuduhezagirira igihugu cacu c'u Burundi, uhezagira abakirongoye n'abakibamwo bose, uduhe kwama turangwa n'urukundo n'ubumwe muri byose na hose. Twumvire Mukama. Mana munyakigongwe, turaguhereje abantu bose bari mu ngorane, abapfunzwe, abashonje, abagwaye, ababuze ababo, impunzi, eka bose turabaguhaye ngo ubaronse uruhoza rwawe, nubarinde kwihebura, ubahe kwama bakwizeye muri byose. Twumvire Mukama. Mana muvyeyi wacu, natwe dukoraniye ngaha turagukengurukiye kwiteka waduteye mu kudutumira mu ngoro yawe. Turagusavye wongere uduhezagire twebwe n'abacu bose, uduhe inema yo kuzigama no kugendera ijambo watuyagiye, ritubere urumuri mu buzima bwacu. Twumvire Mukama. Mukama Mana yacu, bwirukiro n'amagara yacu, tega amatwi ekleziya yawe ikwambaza ibitumwe n'urukundo rugukomokako, turonse ivyo tugusaba turakwizigiye, tubigusabishije Yezu Kristu Mukama wacu.
nimusabe bavukanye kugira ngo irishikano ryanje ari ryo rwanyu ryakigwe kandi rishimwe n'Imana Data mushobora vyose. Mukuguhereza inkuka Mukama, turakuzamvye twicishije bugufi, nk'uko wahaye abagupfiriye ubukomezi bwo gushima gupfa hako bacumura, n'abari kudufasha gukorera altari yawe mu kwiyegurira wewe Musa, tubigusabishije Yezu Kristu Mukama wacu. Orane Umukama. Kirurutse umutima. Dushimira Umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokuninaza tukagukengurukira imisi yose na hose, wewe Mukama muvyeyi mweranda, Mana mushobora vyose kandi wamaho. Nkako Karori Ruwanga mweranda n'abagenzi we baragupfiriye ngo bemeze izina ryawe, mu kwigana Kristu barashesha amaraso yabo, ngo berekane ibitangaza ukoresha mu guhindura ububasha amagara make y'abantu, ukongera ugakomeza intege nke bafise ngo bagushingira intahe, kubwa Yezu Kristu Mukama wacu. Nico gituma twihetse ku nteko zose zo mw'ijuru, ngo tugushemeze imisi yose hano kw'isi, twame tuyaga ubuninazwa bwawe tuti. Ijuru risibiza
Mana nzima niwe bweranda nyabwo, niwe ubweranda bwose bukomokako. Nicyo gituma tugusavye ngo urungike mutima mweranda atagatuvuza irishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yezu Kristo umukama wacu. Igihe bagira bamufate agira ngo atangure kubabara kuko avyishakiye, yafashe umukate aragukengurukira, arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe avuga ati: akire mujye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka, ayihereza abigishwa biwe avuga ati: akire munwe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakizi b'icumuro. Ivyo murabigire munyibuka. Bana b'Imana ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Niho rero Mukama twibuka ugupfa no kuzuka k'umwana wawe, tukaguhereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, tukanakenguruka ko aduteye iteka ryo kurenguka imbere yawe ngo tugushikaniriye inkuka. Turatakambye dushimitse ngo mutima mweranda dukoranirize hamwe, aduhe umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka Mukama ekleziya yawe aho iri ku isi yose, uyuzuze mu rukundo. Ibuka umupapa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Gerevazi Banshimiye ubusa, nabo bose bashinze umuryango w'abakristo. Mana nzima, ibuka kandi bene wacu bamaze kurenguka bakwitavye bizigiye kuzuka. Ibuka nabo bose bamaze gusezera iyi si, bakiri wawe bame mu muco w'ubuninahazwa bwawe. Na twebwe turitakambiye twese, tugirire ikigongwe, tuze dusangire nawe ubuzima budahera, twame tukuninahaza turi kumwe na Mariya muhimbazwa nyina w'Imana, na Yosefu mweranda umukunzi wiwe, n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi si ari abatoni bawe. Tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene, nutegwa iteka ry'ugusengwa, Mana Data mushobora vyose, hamwe na mutima mutagatifu, wongera uninahazwe mu myaka yose. Uko twavyigishijwe n'Umukama kandi akabidutegereza, turubahutse gusenga tuti:
turakuzamvye nudukiza kabi kose udutabaza amahoro muri iyi misi turimo maze utugirire impuhwe wamudukingira igicumuro twame mwitekane ritagira inkomanzi turindiriye ubuhigwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Mukama Yesu Kristo wabwiye abigishwa bawe uti ndabasigaranye amahoro ndabahaye amahoro yanje nturabe ibicumuro vyacu raba nyabuna ukwemera kw'ekleziya yawe uyitabaza amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe riranguke wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Horana amahoro y'Umukama.
barahiriwe abatumire b'Imana, nguyu mwagazi w'Imana, nguyu ukura abantu ibicumuro.
dusabe. Twakiriye mukama y'amabanga meranda mu kwibuka intsinzi y'aberanda bagupfiriye, turagusavye ngo ivyabafashije kurinda rugaba ububabare bwabo bidufashe kwamana ukwemera n'urukundo rw'intayegayega mu bitugora vyose, tubigusabishije Yezu Kristu mukama wacu. Dukomeze Ekleziya muryango mu guhoza ko mu gusenga duhereye mu ngo n'imibano yacu no mu guhimbaza neza amasakramentu. Biramenyeshejwe abakristu bose ko kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 16 abakozi b'ikigo kijejwe gutorokanya amaraso CNTS bari ngaha kuri Cathedrale Regina Mundi kugira ngo babakirire amaraso guhera igihe cy'isaha 12:40. Mubasanga muri sari ya Nazareti. Kaze muri ico gikorwa c'iteka co kurokora ubuzima. Igisata c'ubutumwa b'abakristu b'abarayike kiratumiye urwaruka rwose kwitabira ihwaniro Forum des Jeunes rizobera ku igenekerezo rya 12 Myandagaro gushika ku igenekerezo rya 15 Myandagaro uyu mwaka kuri Foyer de Charité i Bujumbura. Iryo hwaniro ritunganijwe ku civugo ngo twitegurire kandi duhimbaze neza amasakramentu Ekleziya ituronsa. Dukomeze Ekleziya muryango mu guhoza ko mu gusenga duhereye mu ngo n'imibano yacu no mu guhimbaza neza amasakramentu. Muve hasi twakira umuhezagiro w'Imana. Nimuhora n'umukama Imana rugira vyose, Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Shenguruka nugweze turashikanye. Ugira umunsi mukuru mwiza mwese.